Rifuriza umugoroba mwiza canke ijoro ryiza banywanyi b'ibiganiro vyacu aho muherereye hose irya nino kw'isi, reka twongere tubifurize gukomeza kugira ibihe vyiza cane. Turabaha ikaze rero kuri ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa cane cane agaruka ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda tugarukaho ngaha muri kino kiganiro cyacu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi ziherereye mu gihugu cya Somalia by'umwihariko zamaze kugenda ziratangaza neza yuko rero abasirikare bashika kuri 5 mu ngabo z'Uburundi bamaze kugenda barapfa, ni mu nyuma yuko rero baje kugabwa igitero gikomakomeye cyane n'intagondwa z'abisilamu zigendera ku matwara nyina karisha ya Kisilamu zizwi ku izina rya Al-Shabaab, ubwo zagabaga igitero gikomeye cyane mu mugwa mukuru nyine w'ico gihugu uzwi nka Mogadisho nga muri kino gihugu nyine, aho ingabo z'u Burundi zimaze igihe zirakora ibishoboka byose kugira ngo zibashe kuba zogarura amahoro n'ituze muri ako gace. Ni mu nyuma yuko kandi abasoda benshi nga mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda baroherezwa mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, ariko kandi by'umwihariko bakaba barakomeje kugenda bagaragaza by'umwihariko impungenge bakomeje kugenda baragirira ubuzima bwabo. Turagaruka kandi ku nkuru ikomeje kugenda ivuga ko rero General Adolphe Nshimiyimana yoba yarazi ko rero yimirijwe kwicwa kuko bikomeje kugenda biratangaza mu nkuru kandi imperutse kubahereza mu kwezi guheze. Rero hari aho rero haciye imyaka ishika ku 9 Liyetona General Adolphe Nshimiyimana agandaguwe. Narababwiye yuko rero hari amabanga atangaje cyane, twaje kuba turaganira na bamwe mu bari begereye Perezida Nkurunziza. Narababwiye yuko rero igihe cyo kuyashira rero ahabona kitaragera, n'ubu ngubu rero niko bikimeze, kubera rero ayo mabanga hari abo rero yoshobora gukwegera amakuru ngiye kubasangiza muri kano kanya. Rero hano yavuye kuri umwe rero mu bagenzi b'umuhisi avuga ko rero ibyo yabonye byamutangaje ku munsi nyine imbere y'urupfu rwa General Nshimiyimana be no ku munsi z'umwihariko yaje kugenda aricirwaho. Adolphe Nshime yabwiye rero ko amaze ukwezi abizi neza ko bagenzi biwe aribo bashakaga ko bamwica. Ngira ngo murabizi zabaye inkuru ndende, ariko turaza kubigaruka mu buryo bukomakomeye cyane. Turagaruka kandi by'umwihariko kuri rusansuma iherutse kuba yaje kugenda hirakogwa naho muri CNDD-FDD, ariko kandi CNDD-FDD yose yarakorewemo rusansuma ndetse biza kurangira abatari bakeya by'umwihariko bayikoreweho cyane cyane nyine abanywanyi bo muri CNDD-FDD, ariko mu nyuma igitangaje nuko baje kugenda barashaka gukora rusansuma no ku bandi banyagihugu cyane cyane ababarizwa mu migambwe itarimo CNDD-FDD cyangwa se abanywanyi b'iyindi migambwe. Ibi bikaba byaje kugenda bituma hibazwa rero ico baba bashaka gukorerwa cyangwa se icyo baba bashaka gukoreshwa, mu gihe amakuru ariko aradusumira avuga ko rero hoba hariko genda harakogwa cyane cyane bamwe mu bantu baba bateye icyugazi amatora nga mu gihugu cy'u Burundi yimirijwe umwaka uza mu rwego rwo kugira ngo bazabashe kuba boshyirwa ku murongo kuko bikomeje kugenda biragaragara. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa ijya nino ku isi cyane cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tugaruke no mu zindi nkuru zikomeje kugenda ziravugwa. Ibitero bikomeye cyane igihugu cy'u Rusiya gikomeje kugenda kirabirekurira ku gihugu ca Ukraine nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Abasirikare benshi bakomeje kugenda barapfa, abandi bakaba bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Turabahaye ikaze rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko abatwumviriza muherereye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abatwumviriza muherereye by'umwihariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose abari nga ku mugabane wa Afrika, mwese turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero reka nkwibutse gupyonda handitse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye, tubashe kuzajya turabana 5 kuri 5. Inkuru za mbere zibabaje ziriko ziravugwa by'umwihariko rero ni inkuru z'abasoda bashika kuri 5 bari basanzwe babarizwa nga mu gisirikare cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda birigaragara, ariko cyane cyane bakaba bari nga by'umwihariko mu gihugu cya Somalia nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Haragaragara bamwe mu basirikare cyane cyane benshi b'igihugu cy'u Burundi bariko bafise ibikoresho bikomakomeye cyane, abandi bafise impoho, bigaragara neza yuko rero bariko baracunga umutekano. Abandi bakagaragara rero bari kumwe n'abandi basirikare ba Somalia
by'umwihariko aho bagaragaza neza ko babiteguye aho baba barimo no gucungera umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'icyo gihugu cane cane aho ingabo z'abarundi zafashije iz'icyo gihugu mu kwirukana umuhari wa Al-Shabaab ugendera ku matwara akarishe ya Kisilamu by'umwihariko aho muri ivyo bice by'umwihariko ahakomeje kugenda hari basigwa cane cane mu mugwa mukuru Mogadishu. Somalia abasirikare b'abarundi by'umwihariko b'abarundi bari mu bikorwa rero byo kugarura amahoro ndetse n'umutekano mu gihugu ca Somalia baramaze kugarura by'umwihariko ibitari bikeya rero haba mu bijyandanye n'umutekano canke se mu bigenderanire y'abanyagihugu bico gihugu rero n'igise n'igisirikare c'u Burundi naho rero intagongwa z'umuhari wa Al-Shabaab zama zifuza guhungabanya umutekano nk'uko rero byaje kugenda biratangazwa na Colonel Hatongimana Oscar arongoye ingabo by'umwihariko canke se ibatero zika kuri 15 z'abarundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, ariko kandi yaje kubitangaza aho yaje kugenda avuga ko rero ingabo z'abarundi zibabajwe cyane no kuba by'umwihariko ingabo zimwe mu ngabo zabo zishika kuri 5 zaje kugenda zirahura n'ibibazo bikomeye cyane ubwo zagabwagaho ibitero bikomeye cyane, ibitero byaje kugenda bituma nyine izo ngabo zishika kuri 5 zihapfira abandi benshi baza kugenda bakomereka. Icyakora ntihaje kugenda haratangazwa abaje kugenda barakomerekera muri izo ngwano kuko bikomeje kugenda biragaragara. Ingabo kandi z'u Burundi ziramaze imyaka itari mikeya ziringa muri icyo gihugu ca Somalia, ariko kandi zaragiye zirahura n'ingorane nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ndetse binavuga ko rero by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atajya yita ku kababaro ndetse n'uburyo aba basirikare bakomeza kugenda barapfa canga se by'umwihariko baricwamo n'imihari bahanganye nayo, ahubwo agakomeza kugenda agwanira canga se yipfuza kuronka amahera baba ariko bamuhereza nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi akomeje kugenda aragaragara nuko iyo sanganya yaje kugenda iraba mu gihe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi aho yitabiriye inama ikomeye cyane iriko irabera i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. Tugaruke ku makuru akomeye cyane, hari amakuru akomeje kugenda aravuga ko rero Lieutenant Colonel Adolphe yaje kugenda aravuga ko rero mu mbere yuko yaza kwicwa yarazi neza yuko by'umwihariko yarazi ko bagenzi biwe baba bashaka kuba baramwica, uko byama kuri runo rubuga rero by'umwihariko canga se kuri no mbonesha kure yacu by'umwihariko ntitwigera tuvuga uwaduhaye amakuru nyirizina kugira ngo by'umwihariko ntitumukwegere canga se ngo tubashe kuba twoshira ubuzima bwiwe mu kaga. Uwaduhaye aya makuru by'umwihariko iyi nkuru yatubwiye yuko rero kwigenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani umwaka wa 2015 yagorobereje rero ku kirabo iwabo by'umwihariko w'abantu ca Adolphe Nshimiyimana. Icyo gihe rero yari afise ubutumwa yarungikanywe na cimwe rero mu bihangange by'icyo gihe, ntituvuga rero izina ryiwe, yamubwiye ati ndagusabye ubwire Adolphe ko bagiye kumwica kandi ko rero ko ingingo yafatiwe mu bakomeye na cane yuko rero aribo bashaka kuba bo mugandagura. Ati njewe ntiyobyemera ndabimubwiye, ariko wewe nubimubwira arabyemera, mubwire basi aze ariyunguruza muri ijya jipe bride abashe kuba yobasha kuba yocika. Uwaduhaye inkuru kandi yanavuze yuko hari haciye amezi makeya cyane General Adolphe Nshimiyimana ahatswe by'umwihariko kuraswa mu Kamenge. Kuva ubwo rero rero Perezida Nkurunziza yoba yari yarahaye rero amajipe by'umwihariko mutamenwa by'umwihariko abategetsi bashika muri 3 barimo rero Adolphe Nshimiyimana ndetse na Guillaume Bunyoni. By'umwihariko Bunyoni we rero yari yaciye yogereza umutekano wiwe yongeramwo rero izindi modoka muzimugendanira abo bandi rero bose baciye batangura rero kugendera muri izo jipe. Adolphe Nshimiyimana rero we yayigenderagamo rero mu ijoro gusa, atashe ku murango yabandanyije kugendera rero muri kaminote double cabine nk'uko biriko biratangazwa. Uwatumenyesheje iyi nkuru kandi yanatubwiye yuko rero byamugoye guha ayo makuru rero Adolphe Nshimiyimana,
uwo mugoroba yari yicaye rero mu kirabo iwabo w'abantu ariko kandi asangira agacupa n'abantu bashika kuri bane by'umwihariko tutashimye cyangwa se atashimye gutomora. Uyu muntu kandi yaramubwiye ko rero amukeneye cyane ariko kandi aguma yiyicariye muri ba bantu. Yaratinze by'umwihariko aramuronka wenyine aramuha ya makuru wa muntu yari yamubwiye ati naratangaye cyane yanyishuye ngo niho ukibyumva. Yaragize ati ndabimaranye ukwezi kose uko namubonye wamenye ngo ribyo ko yari amaze kwakira urwo rupfu rwiwe hari yararindiriye isaha yuko yoshika cyangwa se yogera. Uwo mugoroba rero iwabo w'abantu Adolphe Nshimiyimana yari arindiriwe rero n'abantu benshi cyane na cyane yuko rero bari bakeneye ibiti. Perezida Nkurunziza rero yari yimirije gutangura ikiringo ca gatatu. Hari benshi rero bariko barisabira bafata ko rero by'umwihariko Adolphe abavugiye bica bikunda. Abo bantu rero Adolphe ntiyabakiriye. Hari bamwe rero bahisemwo kurara iwabo w'abantu kugira ngo rero bazomuronke bukeye mu gatondo agarutse nk'uko biriko biratangazwa. Cari igitondo rero kibitutwa rero wamengo imvura ishaka kugwa ariko kandi hari muci. Aho rero yari iwe rero mu Kigobe Adolphe Nshimiyimana yari yagumye ahamagagwa kuva mu gatondo rero ka kare n'abavuga ko rero bamurindiriye iwabo w'abantu. Hari abo rero we nyine yari yaraye asabye yuko rero bozinduka iwabo w'abantu ngo babonane ibyo abatuma. Hari rero n'abandi bari bamukeneye ngo abasabire ibiti muri leta. Perezida Nkurunziza rero yari agiye gushinga nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Adolphe yavuye rero aho yaba mu Kigobe hafi isaha 2 z'igitondo azi ko rero agiye iwabo w'abantu akaca rero aja ahandi hantu rero kubonana n'abandi hanyuma agaca anyuruka by'umwihariko ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza kumubwira ibyo yaganiriye n'abo bose. Hano rero harakenewe amatohoza yimbitse ku bijyanye n'uyu mubonano yategerezwaga guca ajamwo rero ku kirimba nk'uko biriko bitangazwa. Adolphe Nshimiyimana rero yavuye muhira abateguye kumwica bamubona neza afata ibarabara riva mu Kigobe rero aciye imbere ya ambasade y'Abanyamerika hanyuma rero yinjira ibarabara rya 28 Munyonyo by'umwihariko aca imbere y'ibitaro Roy Kahedi yari yicaye rero imbere muri communauté Toyota Hilux double cabine yirabura yicaye iruhande rw'umushoferi wiwe yitwa Shafodi. Inyuma yari afise abapolisi bane bajejwe kumucungira umutekano nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Isaha 2:20 nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa imodoka izanye Adolphe Nshimiyimana yari igeze aho by'umwihariko bagombaga guhurira. Yahuriraga rero nabo bari baje kugenda baramureba. Igabanya umurindi rero kugira ngo ikate iduge rero iwabo w'abantu ariko ako kanya nyine hashitse iyindi communauté double cabine yera irimwo rero abasirikare bashika muri 6 bambaye ibintu bibanyegeza mu maso. Bari bafise rero ibikoho bikomeye cyane nk'iyitwa Laxe Roquette. Bari bafise kandi na za mitarayezi. Iyo modoka ishika rero ihagarara imbere yari irimwo rero Adolphe Nshimiyimana. Gutyo rero iyibuza kubandanya mu kanya isase Roquette iterwa imodoka ya Adolphe irayihusha. Abandi bafise mitrailleuses rero batangura kurasa iyindi Roquette yo igema rero ya modoka. Adolphe Nshimiyimana agerageza gusohoka aca araswa mu mutima aba arapfuye. Umushoferi wiwe rero yaza yararashwe yapfuye. Uwundi mupolisi rero yitwa Ciza yari inyuma nawe rero nyine yahasize ubuzima. Abasigaye barakomeretse cyane mu buryo bukomeye cyane. Igandagurwa rero rya General Adolphe Nshimiyimana rero ryari ryateguwe bikomeye cyane icyo gitondo rero imbere yuko araswa. Abantu bambaye rero umwambaro ndetse n'abacungera umukuru w'igihugu rero bari batonze kwibarabara nk'uko rero bigenda iyo umukuru w'igihugu agira arengane. Bamwe rero bari bafise ibihoho bikomeye cyane. Imodoka zindi ntizariko ziragenda nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Waduhaye inkuru kandi yavuze ko ico
gitondo yabonye imyifato zitangaje muri bamwe mu bakozi bajejwe iperereza. Yagize ati tucumva ko rero Adolphe ahejeje kuraswa twararondeye Kazungu Joseph Mathias Niyonzima turamubura amatelefone yiwe yose uko ari atatu yari ajimije. Yagiye rero kuboneka ku mugoroba avuga ko rero telefone ziwe zari zagize ikibazo. Tugeze mu iperereza Nkoroka rero yaboneka ataco bimubwiye ibyabaye. Hari abakunda rero kuvuga ko rero Adolphe yasohotse imodoka ariko ararasa, ariko kandi sibyo. Ubundi hariko inkoho ya AK47 Adolphe yagendanaga ahantu hose yaba ariyo rero ngo yakoreshejwe. Ni inkoho kandi yari yavanye ku rugamba ari mu modoka rero. Iyo nkoho yaba yari iri hagati y'amaguru, ariko kandi umunsi apfa iyo nkoho ntayo yari afise. Hariho kandi ujejwe kumugenderanira rero yitwa Blaise. Mu busanzwe uyu yari rero umuntu bamana nawe rero ico gitondo ntibari kumwe. Blaise yavuze yuko rero ngo bari guhurira iwabo w'abantu. Bamubajije rero iyo nkoho ya Adolphe aho iri, yishuye ko rero yari amaze igihe ayitanze ngo bahe rero abari muri Kirimba Odezi mu buseruko bwa RDC nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Tanumwe rero yatahuye ingene inkoho ya Adolphe ariyo yatanzwe gutyo, kandi umuntu arabye ibyabaye by'umwihariko arabona neza yuko ari urupfu rwateguwe n'ubutegetsi nga muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko byakomeje kugenda biratangazwa. Ibi kandi birakomeza kugenda bivugwa ko rero ibintu nabyo birasa no bifitanye isano n'ifungwa rya General Guillaume Bunyoni. Ni mu gihe kandi byavugwaga yuko rero abo bategetsi bombi bose bagirizwaga cyangwa se bari bafise umugambi wose wo kurondera ubutegetsi nga muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icyakora gushika none by'umwihariko rero uyu Adolphe ntaciriho, ariko kandi benshi banavuga ko rero Petero Nkurunziza ariwe yaba yaragize uruhare mu rupfu rwiwe. Abandi bakavuga ko rero rwoba rwaragizwemo uruhare n'abandi bategetsi bakomakomeye cyane. Icyakora biragoye kuba wamenya neza ukuri. Icyakora ari cyo nuko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi ubugizi bwa nabi, kunyuruza abantu ndetse no kubahotora aribyo bikomeje kugenda byibonekeza, ariko kandi bikaba byarakomeje kugenda birushaho gufata iyindi ntera muri kino gihe ku butegetsi, by'umwihariko cyane cyane kuri muri kino gihe ku butegetsi bwa nyir'icyubahiro Evariste Ndayishimiye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu biro vya Minisitiri w'Ubutabera wa RDC rero haje kugenda haraboneka amarozi, nizo nkuru zikomeje kugenda ziravugwa. Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Constantin Mutamba yatangaje ko rero hari amarozi yagaragaye mu biro vyiwe. Minisitiri Mutamba rero mu itangazo yabashije kuba yosora yavuze ko rero amarozi yagaragaye mu biro vyiwe agizwe n'amafu y'umweru yagaragaye rero anyanyagiye ku meza, intebe, keyboards za mudasobwa, ku itapi ndetse no mu zindi nyandiko ziwe. Yavuze ko kandi by'umwihariko bikekwa ko hari andi marozi akoze mu bisukika yasutswe rero muri firigo yo muri ministeri, mu gihe kandi andi marozi afise impumuro icyaye yasutswe rero mu bwiherero ubwo muri ivyo biro vyiwe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibyaye marozi rero byatangajwe mu nyuma y'uko rero hari bamwe mu bagize guverinoma ya RDC bapimwe rero bagasanga barozwe nyuma rero yo kugera muri ivyo biro vya Minisitiri w'Ubutabera nk'uko biriko biratangazwa. Kugeza ubu ngubu rero ntiharamenyekana uwateze ayo marozi mu biro vya Minisitiri Mutamba Constantin nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icakora mu bihe bigiye bitandukanye hakomeje kugenda haravugwa by'umwihariko amakuru menshi ngaha muri kino gihugu ca Kongo, aho byagiye biranavuga ko rero Tshisekedi yaba arakomeza kugenda ararugwa cyangwa se hakomeza kugenda hifashishwa amarozi muri rusange. Ariko kandi ibi byose abantu bakaba bakomeje kugenda bavuga ko rero ari ukuyobya uburari, mu gihe uyu mutegetsi aherutse gusabwa gutanga umucyo kuri umwe mu basirikare bakomakomeye cyane yagaragaye ariko arahohotera abandi banyagihugu. Ariko kandi gushika none iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kikaba gikomeje kugenda kiribasigwa n'ibibazo bikomakomeye cyane.
Hari ibyatangajwe na ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'iburaya rero by'umwihariko muri RDC Nicolas Martinez, aho rero yabwiye ubutegetsi bwa Kinshasa ko urufunguzo rero rwo kurangiza intambara iri hagati y'ingabo z'icyo gihugu n'umuhari wa M23 ari ruri mu biganza byabo nk'uko yabitangaje. Ibi rero kandi yabitangaje kuri uyu wa kabiri uheze rero ku itariki 9 kuri wa kabiri uheze ku itariki 2 nyine ziheze ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 mu ruzinduko rw'akazi mu mujyi wa Goma mu nyuma y'ibiganiro yagiranye na guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Major General Peter Chirimwami Nkuba arongoye iyo ntara. Mu ijambo ryiwe rero ambasaderi yavuze ko urufunguzo rwo kurangiza intambara hagati ya RDC n'umuhari wa M23 ruri mu biganza by'abayobozi b'iki gihugu ndetse n'abaturage bacyo. Yagize ati rero si umuryango w'uburaya ufise urufunguzo rw'umuti rero w'ici kibazo, urufunguzo ruri mu biganza byanyu abanyekongo ndetse n'abayobozi banyu ubwanyu. Yanavuze ko kandi n'abayobozi bo mu karere bagira uruhare cyane mu guhagarika urusaku rero rw'imbunda ruri muri iki gihugu cyabo, ariko kandi avuga ko rero ikibazo nyirizina kigomba gukemurwa nabo ubwabo. Avuga ko rero ishigikira ibiganiro byo kugarura amahoro n'ituze ndetse itanga arenga miliyoni 100 z'amahero buri mwaka mu ntara rero ya Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo kugira ngo ifashe abanyagihugu bakuye mu byabo n'iyi ntambara. Yavuze ko kandi ibi bidahagije kandi ko RDC idakwiye kwiringira ko ubushake rero bw'umuryango umwe bw'uburaya rero ari bwo buzarangiza intambara ikomeje gutwara ubuzima bw'abanyagihugu ngaha muri kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi ubutegetsi bwa Kinshasa budahwema gutera utwatsi ibyo kuganira n'uyu muhari wa M23 usaba ibiganiro by'amahoro kugira ngo umutekano ubashe kuba wogaruka muri ako karere ndetse no muri iki gihugu. Bwana Tshisekedi perezida w'iki gihugu kandi avuga ko rero icyo M23 ikwiye gukora ari uguhagarika ingwano kuva mu bice byose iragenzura ndetse no kujya mu nkambi y'agateganyo yateganyijwe mbere y'uko rero abagwanyi bayo basubira mu buzima busanzwe. Kongo kandi iramaze iyi misi irashinza u Rwanda gushyigikira umuhari wa M23 nubwo rwo rwagiye rurabihakana rugaragaza neza ko rero ari ibibazo by'imbere muri politike ya Kongo, ahubwo kandi rukanashinza icyo gihugu rero gukorana n'umutwe wa FDLR nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. U Rwanda kandi ntiruhwema kugaragaza impungenge ku mutekano wago rushingiye kandi ku ikaze guverinoma ya Kongo yahaye umuhari w'iterabwoba wa FDLR kugeza ubwo rero winjiye no mu gisirikare cy'icyo gihugu ndetse no muri operation zikomeye cyane zo gufatanya mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ibi byose kandi bikaba biriko biragenda birateza impungenge n'ibibazo bikomakomeye cyane muri kino gihugu. Ndabashimiye mwese, twongere gusubira mu masaha ari imbere.